umuhuza yagenwe kandi akaba afise umwanya kandi akaba ari umuntu yizewe na twese. Icya kabiri nuko yatanguye icyo gikorwa kandi naho cyatanguye gicumbagira kuko hariho bamwe batari batumiwe, tukaba twaramugiriye inama kandi akemera guhura nabo batari babonanye Arusha. Ibyo rero turabishima kandi icyo gikorwa cyotuma twizigira kuko mu nyuma yaho bahuriye amatwi adusomera yaragiye gushikiriza abamutumye, ashaka kuvuga umukuru w'igihugu ciwe n'umukuru w'igihugu c'Ubuganda, ibyo yavanye mu bo baganiriye. Ari naco gituma baci bafata itariki y'icenda kugira ngo batumire ubwa kabiri abegwa n'iki kibazo c'u Burundi. Sinzi rero ico bacarabaye, ariko batubwiye yuko ari impamvu zitabaturutseko zatumye basunika urwo rubanza ibyo biganiro ku itariki 12. Urumva ni iminsi 3 gusa, iminsi 3. Noneho wabona avuga ati umunsi umwe ntubuza inzovu kubora, iminsi 3 ntiyotuma duca duta icizere mu muhuza. Ubwo igikuru kuri twebwe nuko ibyo biganiro byoba. Jewe rero ndafise icizere cyuko ibiganiro bizoba, naho biza birasunikwa ubwo haba hari imvo batirirwa baradusigurira, kandi kirakomurazi yuko ubu umuhuza ari mu ntango, burya intango iragora. Ni nabwo bavuga ati ingendo ya mbere itera amabavu. Jewe rero ndizigiye yuko ibiganiro bizotangura kuko ni izina itariki 12.